Nilikuwa kwenye twavuganye mwitegura abajournaliste kumbure baveca twicara mutayarishe ibikoresho byanyu abatsa amamikro petete ari ngaha mashobora kuyatsa Umuntu wabivuganye abajournaliste nimwageza kwitanga neza mwakwita twicara twese kugira umuntu wese yicaye ashobore kubona imbere nyuma n'abari imbere ashobore kubona abari ngaha ko muri umuntu abari iminota mikeyi ndabona ko mutarabeza neza hanyuma hace dutangura. Dushobore kubona Senior Saba nabo bari kumugana imbere ama nabo bashobore kubona ikibazo sasa lakini wakameramani waliwaacha
naza yuko bari sawa mashobora kuja mu bibanza mukagenda muri kodinzo ko kabidusaba mugire rimwe cyo byoroha nko yahejeje urakoze cyane kusubira inyuma gatoya kandi ndabana ama chance kugira ndabashimire gose genda bicara siko mudufashe rero kugira dutangure mudufashe murakoze cyane bari nahise murabana beza turazi yuko mubikora mu bangutsi una tripio kakufa tuwazee pame kwa siku tatu wasinaweza kwa komputer ako mera kutukar buat nimudufashe dutangure siko nimugende mwicare rero dutangure kuko murabona ko umwanya ubaye munini mwicare mudufashe nimwe kuri matangure siko dufashe vrema dufashe basubire inyuma twicare dutangure sinjoni niko nasema wanataka publike conference publike haitakiwi hapa bakamera kawaida conference hapa wanapaswa kuweka liga kamera njo zinatakiwa wakamate image baposti hivi vitu vijulikane. Sasa ukisema ni public ni conseil sasa naye mwenyewe kuna visema sio journalist zinabiti Iko mtu nakutana iko na kamera kama mjini ni tena zimini nakutana na ijua hiyo ikawa unaenda unaona mukomera amashyi cyane kubera ko muri Croatia baramukomeye muri Croatia muri Espagne muri Etats-Unis mu Bufaransa mu Bubiligi urumva twebwe turi n'abavukanyi b'iwe turakwiye mukomera tumwongere hanyuma reka tukomeze kanze murakoze cyane bwa mbere na mbere manje gushimira Imana mushobora byose yatije amagara yo gushika ngaha Kamarembe. Bwa kabiri nagira shimire cyane gose byo ku mutima mwebwe abajournaliste mwashite ngaha kandi nongenda bashimire kuko mwanyihanganiye murabizi ubutumwa mwage murandungikira ryasangwa nari nemerero rya runo munsi murakoze. Hama narambiriye
ijambo nyamukuru ni iryo kuganira siporo, kuvuga ibijyanye n'ukuntu uno munsi ushobora kwicara ngaha imbere yanyu nk'abafise n'iyi trofe ya Diamond League ngaha imbere yanje. Ngaruke gatoyi kuri ukuntu banatanguye siporo gushika ngaha. Jewe siporo yanje nayitanguye nk'umutoyi, kuko ahantu n'abana n'abakuze, kandi twarakina imipira yose, narakinye football, narakinye volleyball, narakinye inkino zose abana bakina zose twaraziyonderera. Twaribangiye imipira, twarakora ibibuga bya volleyball, twarakina inkino zose. Hanyuma maze gushika mu mashuri mato naho nyene nibaza yuko aho nava muhira nja ku ishure byari ibirometero 6, ukuvuga ava muhira nyaruka nari bangutse kuko nari herebutse. Urumva nagiye ibirometero 6 kuva ku muhira gushika ku ishure mu gatondo saa 6 utaha gusubirayo. Urumva urabye ibirometero ku munsi n'abankoze byari ibirometero 24. Urumva ko bitari bike. Maze gushika amashuri makuru mu mwaka wa 2006 ushira mu 2017 niho natangura kwinonora imitsi mu guserukira amashuri yisumbuye. Ndibuka neza ihiganwa rya mbere twakoze, nagiye guserukira ishuri ku 5,000 nabikoreye mu Ruyigi. Mugabo nagiye kubikora sinabihejeje, nakoze ituro 11 ku sanzwe 5,000 n'imaturo 12 n'igice. Hanyuma sinaheza, hageze proclamation baravuga yuko abazoba ba mbere bazoserukira intara ku rwego rw'igihugu. Ico gihe narababaye cyane kuko bavuze yuko tuzoja Bujumbura, nabisoma mu bitabo. Ico gihe byarabaye cyane kuko ntumvise ko nzoja Bujumbura, bacamira ati uzogaruka umwaka uza. Ico gihe nagiye ndyohewe, ariko kuko kuva iwacu n'ahantu urashobora kuvuka ugapfa utabonye imodoka, utabonye n'ikaburimbo. Rero ico gihe twagenda turaririmba, twarara mu mashuri y'uburaro. Byose byaratuma uwo umwana ari kwiryohera, kuko twabikora kwiryoherwa, bigatuma umuntu yumva anezerewe. Umwaka ugira kabiri sinabandanije aho, bavuze tuzosubira kuza guhiganwa. Naciye mbanguka nje nabaye wa mbere mu kuja guserukira ishuri. Mugabo ico gihe iciyumviro cyahindutse gato, naciye vuga nti bwabone nananiwe kutaja Bujumbura kubera niretse mu 5, reka ngerageze 200 metero ngenda guserukira ishuri kuri ku 200 no ku 400. Ico gihe naciye ndonka ikibanza ca gatatu ku 200. Naciye ndindira yuko batuvuga proclamation ko nzoja Bujumbura, kandi ko kuriko byagenze. Twaciye tuzi Bujumbura, competition nayikoreye hariya kuri Tesame, hariya hari NS kuri ETS. Ico gihe rero mugabo nasanze ibyo niyumvira abitangaza, kuko naciye duhura n'abandi bavuye mu mashuri atandukanye mu ntara zose zitandukanye. Hari abantu bari bakomeye, hari abari bamaze guserukira igihugu, wasanga uduhudu twiza, wasanga arabanonotsi ubona yuko bamaze gutera intambwe. Ico gihe nakoze competition, navuyeyo hakiri kare, sinashoboye gushika kure kuko nahasanze abari bandutse, kandi byari byo byinjira mugabo narumvise nezerewe cyane ko nashitse Bujumbura, kandi yuko nashoboye kuraba n'amatara, kuko batubwira ko amatara bakatubwira yuko Bujumbura no gutembera kuko bo tugonga. Hanyuma turasubira umwaka uheze, ndagaruka ndabandanya, sinacitse intege. Naciye nza gukora
umwaka ukurikira 400. Nje nagize ko nationale n'ubu nibaza amashuri ngenda yifise ku metero 400 nayikoreye kukimbwa Igitega, c'était en 2009. Gushika ubwo ndabandanya gushika mpindure nje mu mashuri yisumbuye muri masure muri 11 naciye mpindura ishure mvaho naraniga ndondera kuzi Bujumbura. Naciye ndi Bujumbura nagiye kwiga bisevugizo. Ico gihe ari abamenyereza baranyigira barambwira ati Francine wewe wogerageza ukava kuri catex besa na catex aho kwiruka neza wisi. Ndavuga nti wapi ibyo biraruhisha. Ubwo narabyumvise ndatangura kugerageza. Ari mu 2011 naciye ntangura gukora competition au niveau national. Ico gihe novuga ko yaracyaba n'amahigwe haciye haza association municipale de Bujumbura Amabu yashinzwe n'uyu munonotsi yadutanguriye mu Vuduka yatangura kuorganiza ama competition. Uyu naciye ntangura gukora competition ndatangura 800 metres ntangura gukora wisa ico gihe sinabaye wa mbere mugabo ukurikira naciye mbo wa mbere nkora n'amasegonda umwanya mwiza kuri 800 metres minota 2 n'amasegonda 15. Ndatibuka neza naciye bandanya intege zaciye ziza wa mbere bakaduha agashimwe karyoheba. Naciye numva yuko bya bintu bikomeye ko ushobora kuronka amahera. Imbere yaho barantwaye babonye ko ndiko ndagerageza muri Bujumbura gushika ku mwanya mwiza w'amasegonda minota 2 n'amasegonda 6 baragerageje kuntwara mu gihugu cy'Uganda. Yari soti ya mbere nakoze twagiye turyohewe. Nagiye bavuga Jeux Olympiques nari ngiye kurondera minima yo gushikana muri Jeux Olympiques zabiri mu Bwongereza. Naragiye mfise ishaka rikomeye cyo ndakora ndabo wa mbere mugabo ndabura umusegonda umwe. Ico gihe navuye mbabaye kuko sinashaka kugenda. Hariho mukuru wanje Diane Nokuru yari afise minima kuri marato. Ngarutse barandondereye chance ya nyuma baciye bantwara muri championnat d'Afrique yabereye mu gihugu ca Benin incamba uwa mbere. Uko nakoze competition mu mutwe hariyo ku uwa mbere no kurondera umwanya wa Jeux Olympiques. Demi-finale ndagenze ko nabishaka nakoze nirukana nabi kubera ubwoba petete guhura n'abantu bambaye neza bambaye uduhuzu tumeze neza ibirato byiza. Ibyo byose byari ibintu bishobora ukabona ugatanga kuko twebwe tuba dufise impuzu nziza tuvuga yuko zari kuboneka imbere y'abandi ukabatera nawe ubwoba kukomeye. Mugabo ntibyanciye intege ibyo twaciye dukora final naciye mbo wa mbere nca ndonka umudari w'inzahabu ku rwego rwa Afrika. Nibaza ko umudari wa mbere ku rwego nari ndose mu rwego rw'abagore ngaha mu gihugu Burundi. Ndabyibuka twibuka imyaka 50 intara ikukira ku Burundi. Ico gihe abantu baratangaye uwo muntu avuye aho niho nari ndoko nakora ibyo nari maze gukorera ngaha i Burundi. Gusa baratangaye ko nakoze competition afise experience zikwiye ariko nkabo wa mbere. Cenza n'amateka ya mbere banyakirana neza incanda ndabona n'umukuru w'igihugu. Kubona n'umukuru w'igihugu nabona ko bitabaho wa muntu avuye mu Kayongozi afite ubujumba n'amaguru uba ageze kuramutsa umukuru w'igihugu. Nibuka naragiyeyo mugabo navuyeyo ntamuravye mu maso naramuraba nkategerwa mu maguru. Amaje ndabandanya umwaka ukurikira naciye ntangura gukora amakomisiyo au niveau international kuko ico gihe naciye bantwara mu gihugu ca Monaco. Naciye ndo umwanya mwiza 1 minute 58 secondes. Nahuye n'abantu bakomakomeye bo bari bitangaza kuko nabona niruka n'abazungu gusa ariko nagiye nkora neza nserukira igihugu neza nca ndavayo ngenda guserukira igihugu muri Jeux Olympiques abo twajanye nabasizeyo nca ndasubira kubashikira. Nca ndakora competition yagenze neza cyane
naciye mba uw'indwi muri finale. Yari amateka ku gihugu, nari ngiye muri finale, numva nabwiye ndyohewe cyane. Hanyuma ndabandanya amakompetisiyo atandukanye, nagiye mu bihugu bitandukanye, ndakora ama Diamond League, narayatsinze, aho narose opportunité ndacana kumenyereza mu gihugu ca Amerika, aho mu kwezi kwa gatatu k'2016 naciye ndonka umudare w'inzahabu ku rwego rw'isi mu makompetisiyo abera ahugaye. Naciye ndonka umudare w'inzahabu, twari kumwe na mugenzi wanje Gakene, twari babiri, urumva twagiye turi babiri bazima, idarapo twarihungabanya, abantu bose baratangara. Nja muri Jeux Olympiques, nca nandika amateka adasanzwe, nca mba uwa kabiri, nzana umudare ku rwego rw'igihugu, uca uwo mudare ugira kabiri mu mateka y'u Burundi muri Jeux Olympiques. Ibyo byose byari iteka rikomeye. Naciye nza ngaha, nakiranywe igishika, nakiranywe umukuru w'igihugu, umudare wanje yarawakiriye, awakirana iteka imbere ya leta y'u Burundi n'abantu bose baserukira ibihugu byabo ngaha mu gihugu, hari mu ntara ya Cibitoke, ahantu bita i Buganda. Ego, si kuri ibyo urumva byose yari amateka ku gihugu. Inyuma ya Jeux Olympiques naho harabaye, navuga yuko habaye ikindi kiringo kitari coroshe cyane, kuko twaciye tutaronka uburenganzira bwo guhiganwa imetero 800. Nari nsanzwe mfitiye ko ubuhinga bunahanitse. Naciye na competition itariki 3 z'ukwa gatanu, niho nakoze competition ya nyuma ku metero 800. Haci hazana amategeko, ariko ndabona ko bigoye. Ico gihe byansaba ko guheba sport canke nkahindura imetero, nkaja kwiruka imetero 100 gushika ku 200, munsi ya 400, canke nkafata inzira yo kuva ku metero 1,100 hafi indwi kuduga gushika kuri marato. Izo nizo nzira narayifise kugira ngo nshobore kubandanya sport au niveau international. Byari bigoye. Decision yarangoye gufata. Naramaze ukwezi ndabyumvirako, ntaratora inzira, ariko anatanda naragiye gukora amakompetisiyo, ko nagumye nkora amakompetisiyo. Naragiye gukora 2000 metres, ndiko ndarondeza inzira ntabwo zozocamo. Nagiye gukora 2000 metres mu gihugu cy'Ubufaransa, Montreal, itariki 11 z'ukwa gatandatu 2019. Kuko ingingo yo kutasubira kwiruka imetero 800 abaye yagiye mu ngiro itariki 8 z'ukwa gatanu. Aho naciye mba uwa gatanu 2000, nakoze iminota 5 n'amasegonda 43. Narabandanije ngaho, ariko ndakora competition yari kubera Eugene mu gihugu ca Etats-Unis ku 2003. Ngane byakunze ko naciye ngwara amaguru, mvuye mu Montreal, ncana hagarika, ndagaruka ndava muri Etats-Unis ndaza mu Burundi, ntaratora inzira ya kariyeri ya sport. Mugabo umunsi umwe nararyamye ndiyumvira ngerageze, kuko narumva yuko mfise ingufu, narumva yuko ntoheba icyo ntagerageje, narumva yuko bigoye, kuko atarije bivuyeko. Ndatangura ndahindura byose, ansema ziratandukanye na 100 metres. Ndategereza kubanza guhindura umubiri wose, nategereza guhindura ibyiyumviro byose, nategereza guhindura uko fungura, nategereza kongereza discipline yo ku rwego
ntashobora gusigura. Nategerezwa kutaryama, nategerezwa kubyuka mu gatondo, kuva mu gatondo nka saa kumi n'imwe ndiko ndiyumvira ingene nza gukora ibirometero birenga 20, ibirometero birenga 15, ibirometero birenga 30. Ico nicari cose cyane. Umunsi wa mbere nanavyuka ndagenda natangura ibirometero 15. Narageze ahantu ndahagarara ndakorora amosozi kuko sinabona ukuntu nari gushobora gutora inzira. Ndabyibuka naciye ngenda ndabiheza, narabihejeje ariko mu nyuma narabihejeje. Hariho umumenyereza bukeye kuko nategerezwa kuvuga gukora ndimo ntibyakunda, tugenda bitanguye ndi umwe. Hariho groupe yo mu Gipara, groupe y'abasoda. Nafise umuvyeyi nkunda cyane, twagendanye mu mahanga. Yarambona ariko ndakora ibirometero byinshi, akavuga ati Francine, ndabona ko bitoroshe, ariko numva bidashoboka uzobiheba, uzobaho. Ari motivation iryoshye cyane, waranutse ubuzima uzokora n'ibindi. Kuko mu mutwe narifise yuko swate ntakuba umu entrepreneur canke nkasubira ku ishure kubandanya amashure yanje ahandi. Ndabandanya ndakora ibirometero byinshi, motivation ndayigira kabisa. Mugabo ndagira ingorane zitandukanye z'amaguru mu ntango, arashika yaho mpagari ku kwezi ntashobora kwiruka. Icyo gihe narifise motivation, navuga ati mani urabona ibyo ngomba kugira. Mugabo narumva yuko nzoshika kuko sinahevye. Naciye mpagarika ukwezi, ndarondeza ibirometero, natuka nkava muhira nkaparikinga imodoka nkagenda ahantu bita ku mudugudu. Aho naragiye kugira ndondeze ibirometero ku mudugudu. Hariho ibarabara nacako yashika Ububanza, nkagaruka nkakwiza ibirometero 30 nje Igihanga. Aha mu gisagara ca Bujumbura nta barabara na rimwe ntazi, nta ntazi ibirometero ibyo nshaka aho nshobora kubitangurira naho nshaka kubihereza. Abantu barambona mu ibarabara mu gatondo mugati batahurika. Hari abambwira ati Francine urashibuka tego, nkabandanya. Hanyuma nkarondera motivation muri groupe ya Muzinga, nkagenda mu mantuze mu mantima yabo, kuko amantima nashaka ku rwego kugira nshike ku rwego mpuzamakungu byansaba ko mpindura uko nkora aha au niveau national. Kandi byaragenze neza. Competition ya mbere nakoze nagize kenze. Competition naciye mva ngaha ndagenda mu gihugu ca Kenya itariki 11 itariki 6 z'ukwi11 mu 2019. Naciye ngumayo, nagarutse ngaha itariki 15 kwa gatatu. Nakoze ama competition y'ama cross country muri Kenya. Abakenya baratangara kuko bati uyu muntu ashaka gukora kuri summit, ashobora kuza muri Kenya gukora cross country akaba uwa gatandatu. Nibitangaza. Motivation itangura kuza, iraza baramotiva gose, ndashika kure, barankunda hamwe ku buryo n'abamaratonye jewe nashobora kuba pesinga ku birometero 10. Hama nkafata indi ritime, bakavuga ati muri bitangaza, bakamfasha bakampushinga. Ndaronka n'umukoci wo muri Kenya aramfasha gushika aho ngeze ubu. Hanyuma nje ngaha mu Burundi narifise abakoci lokale yitwa Maloyizi, hariho groupe ya Muzinga baramfasha cyane, baranshigikiye gose. Abanonotsi bo muri Muzinga turakina kwa gupinzanya gusa,
aho ati wewe ntushaka kudusiga uvuye kuri Miss Summit ndaje turakora ama competition naciye nkora ngaha 15 21 secondes nabikoreye hariya kuri Olympic Africa icyo gihe nibaza ko yari koko national nakoreye muri entraînement ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndakora competition local national nachimba wa mbere narakoze cross country naho ngire 10,000 nabaye uwa mbere amana ntantangura Jeux Olympiques rero Jeux Olympiques covid yacize covid bavuga yuko jewe nikiza kibangamiye isi ariko jewe novuga yuko covid yarampitanirije kuko naciye ndo umwanya ukwiye wo gutegura ibirometero birebire kandi ko nabikoze naciye ngaho Bujumbura nahamaze umwaka kuko sinashobora kuvoyaja abantu barabonye amafoto yanjye atandukanye ariko ndakora ama entraînement bakabona ingene ngana barabaza ne Francine aragwaye kikata Francine arakomeye ya n'Imana bice bigenda neza mu kwezi dutegura Jeux Olympiques Tokyo 2020 Tokyo 2020 cyenda kwa qualification mu kwezi kwa gatanu zari tariki 22 Sinzi tariki ni komisiyo nakoreye mu gihugu cya Espagne hari Guadalajara nakoze ibirometero 5 naciye mba uwa gatatu mugabo nari ngiye kwiga sinabaye uwa gatatu kubera ibyo nashaka baransabye abategura competition Francine we dushaka yuko ufasha abafise umwanya bashaka kurondeza muri 15 naciye aribo ufasha naciye mba uwa gatatu nica nkora iminota 15 n'amasegonda 12 iyo yari roko nationale au niveau yo ngaha au niveau international nica mbora amasegonde 2 mugabo nayabuze ndabishaka kuko nashaka gutangura kwiga ikibuga menye iti nica ngenda mu gihugu cy'Ubufaransa Montreal nagiye kuvuga ati ngiye gushiraho umwanya wa minimum wa Jeux Olympiques naciye nkora 14:54 nica ndonka minimum ya Jeux Olympiques nica ndategura neza nica ndonka motivation sinaheje ngaho umumanaje wanje yacansabira kuja gukora competition mu batlete bo muri Ethiopia bariko baja muri Jeux Olympiques naciye ngenda naca nkora ibihumbi 10 nica nkora 31 secondes n'amasegonda 8 secondes 31 minutes 8 secondes nica ndonka minima ku bihumbi 10 abantu bose baratangara ati ibi ni biki naje ku mutima ati narabiteguye ndavuga nti ngomba rero kuri Jeux Olympiques twagiye muri Jeux Olympiques nagiye mfise ishaka intego yari ntiyahinduka yari yo gutsinda yari yo kuzana uwundi mudari ariko siko byagenze naciye nkura n'ubwanwa karamana kuko naragenda akora qualification ndyohewe umwanya wamaze rumara ngiye gutanga interview bacamura ngo pe France wamenye ko abaye disqualified ibyo ntibiki byabaye ibyo ntibibaho icyategerezwa kuko nari ndakica cyakikurikira twakoza kuraba ikosa nakoze cyangwa nakorewe kugira ngo menye ibice bikurikira naciye niruka muri centre de formation icyo ndababatse uko nashika umwanya isaha utarahera niho narifise kugira amakovanikasiyo yose ashoboka nca nenda bizikurikira nandikira chef wa mission uburundi ndamwandikira ati muri hehe muze mumfashe kuko jewe ntabyo nshobora nimwe mubishobora mwenye icyo gihe message ntiyayibonye ariko niho yaramuzi uti Francine yagize ibibazo yaciye ansanga aho yaciye aza acaransanga ndamurungika kuraba ati genda nabire ikosa nakoze kuko je nta kosa nari nakoze caragenda acaragaruka
acambwira ati nta kosa je nabonye ryabaye. Ndavuga nti ntegeza kubona la video mwameme ni jewe ndi mu bihe bitoroshe. Tugiye ntibankundiye bace banyankira. Mugabo wari kumfasha yari chef wa mission. Aho urumva nateza gutakamba ntakambira wari wese mbona yoshobora kumfasha. Naciye nandikira mo manager uti ingo nawe ati Francine ndikunda. Jewe nta badge mfise badge ya Uganda. Chef wa mission wa leta namubuze. Uti ndagusabye uti acha wewe araza samba aje Burundi kuko ari hajya nk'udukorana aciyaza arabaza ati Francine mu mwete video batangwa baratwankira ati bikunda icyo mukora icyo bita attesta kuko contesta ikosa ibyo twaje tubikora baca bamwemera ko tubikora ko tubwira batwankira mugabo kubera umwanya wari usa n'uwarenganye baje batubwira bati baje batubwira Francine ego ikoze neza mugabo ntibikunda decision ya jiri yafashe yuko bakudisqualify ati nari gukora naca amahigo yanjye kubandanya competition yaciye hagarara turavaho twavuye nka minwi na coach Alois Nizigama na coach na mo manager turagenda twagiye tubabaye mbabaye ndabura icyo mvuga. Bukeye chef wa mission yaraje muri chambre arambwira yuko dufise akanama ku byaraye bibaye dushaka ko tubiganirako. Nabaye umwana mwiza abasportif n'idukara icyo gihe nari gushobora kuvuga ati iyo nama ni ibiki. Baciye badukoranya delegation d'Etoile baratubaza ibyabaye tubabwira ibyo twahuye nabyo. Bukeye yavuga ati ubu nawe tubwira iki ntacyo twohindurako decision yarafashe mugabo twabwiye ukuri. Mugabo icyambabaje nuko ibyo twababwiye by'ukuri sibyo mwege muzi abajournaliste sibyo mwege muzi mwebwe muzi ibyo bibaza kwa rukuri mugabo kutarukuri. Niko navuga ni jewe nzi ukuri ndabwiye ukuri kunovuga yuko kuri 100% jewe abajournaliste bo mu Burundi benshi hariho abavuga sport mugabo ugasanga bafise za nkuru z'ukuri zitarukuri n'amateleviziyo kuko nabona ibintu byinshi byanditswe byavuzwe ku marezo social havuga ni ubu n'ubuzima bundi. Nta mu journaliste yari ku kibuga aho competition zabereye nta televiziyo y'abanyamahanga yari ku kibuga aho competition zabereye azoba ko Francine yarafise ikosa kuko jewe narabonye ka video aba journaliste bagize commentaire narakorewe ikosa mukuja mu ikosa bavuga ari ryo twari kureklama abandanye nkuko n'abandi bose bakora ikosa cyangwa bakarekorera ikosa bakahovandika bakabandanya competition. Aho nabaye umwamikazi kuko iyo nakorewe ikosa nari gukora ikosa benshi twari gusanga competition twaguye hasi mugabo nabaye gentleman hama ndatakaza balance aribyo bavuga yuko narenze ku murongo. Nta murongo narenze nuko byagenze ibya Tokyo nuko novuga. Hanyuma
gusozera novuga gushimira abantu kuba afite ngaha ari umuntu yambwiye ati nkayibyara koko. Bwa mbere noba ndagushimira umubyeyi wanje jewe nagenda nkora n'abantu batandukanye baramfasha guhera ayo nahereye mu Ruyigi gushika ngaho Bujumbura. Uko nagenda tera intambwe nagiye nkura n'abateye intambwe nanjye ndonka ibifasha mu buzima. Nohera bwa mbere ngaha uburyo bwanje kwa Muvuduka Kwizera yaragize uruhare runini kuko yatate umumenyereza w'izindi z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012. Yacambe umubyeyi aratanga anyigisha twaje ahantu henshi aranyigisha ibintu bijyanye n'ubuzima. Nanjye ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatlete niho natangiye kumenya si w'amahoro Olympien Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012 baca baba abavukanyi bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma abantu bagi baramfasha novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke. Niwe muntu nkitangura ama competition au niveau provincial. Yari umukomiseri n'abantu bakomeye abafisa polisi ubwo je yarata kundi ntege akabona amafaranga ashaka muri competition. Abantu bakabona Francine yegera abakomiseri cyane cyane. Hamani ndahura na honorable Gabriel Ndoricima yakuboneka umumenyereza w'izindi z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012. Yacambe umubyeyi aratanga anyigisha twaje ahantu henshi aranyigisha ibintu bijyanye n'ubuzima. Nanjye ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatlete niho natangiye kumenya si w'amahoro Olympien Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012 baca baba abavukanyi bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma abantu bagi baramfasha novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke. Niwe muntu nkitangura ama competition au niveau provincial. Yari umukomiseri n'abantu bakomeye abafisa polisi ubwo je yarata kundi ntege akabona amafaranga ashaka muri competition. Abantu bakabona Francine yegera abakomiseri cyane cyane. Hamani ndahura na umumenyereza w'izindi z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012. Yacambe umubyeyi aratanga anyigisha twaje ahantu henshi aranyigisha ibintu bijyanye n'ubuzima. Nanjye ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatlete niho natangiye kumenya si w'amahoro Olympien Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012 baca baba abavukanyi bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma abantu bagi baramfasha novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke. Niwe muntu nkitangura ama competition au niveau provincial. Yari umukomiseri n'abantu bakomeye abafisa polisi ubwo je yarata kundi ntege akabona amafaranga ashaka muri competition. Abantu bakabona Francine yegera abakomiseri cyane. Hamani ndahura na umumenyereza w'izindi z'amatwicaranye twamenyanye muri 2012. Yacambe umubyeyi aratanga anyigisha twaje ahantu henshi aranyigisha ibintu bijyanye n'ubuzima. Nanjye ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenyanye b'abatlete niho natangiye kumenya si w'amahoro Olympien Diane Nukuri n'abandi bose twamenyanye guhera muri 2012 baca baba abavukanyi bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijyanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma abantu bagi baramfasha novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke.
niwe muntu nkitangura ama competition au niveau provincial, yari umukomiseri abakomiseri n'abantu bakomeye abafisa polisi mugabo je yaraza kukundi intege akabona amafaranga ntashaka kuronka muri competition abantu bakabona Francine yegera abakomiseri cyarahindutse cyane. Hama ndahura na honorable Gabriel Ndoricima